Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu, dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'Amazaburi. Tugeze ku Izaburi ya 99, duhera ku karongo ka mbere kugeza ku karongo k'icenda. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Umukama niwe mwami wa Siyoni. Umukama niwe mwami, ibihugu nibitetemere, ahangamye mu bakerubini, isi nihinde agashitsi. Umukama ni mukuru muri Siyoni, arengeye ibihugu byose. Nibashemeze izina ryawe rikuru riteye akoba, Umukama ni mweranda. Ububasha bw'umwami ni ugukunda ingingo, warashinze ubugororotsi, ushira ingingo n'ubutungane kwa Yakobo ari we Isirayeli. Shemeza Umukama Imana yacu, kubiteye inkoro hasi ku ndava y'ibirenge vyiwe, Umukama ni mweranda. Musa na Aroni mubahereza nk'uka biwe, Samueli nawe mubatabaza izina ryiwe, baratabaza Umukama nawe akabishura. Yabayagira ari mu nkingi y'igicu, nabo barazigamye amategeko yiwe hamwe n'amateka yari yabahaye. Mukama Mana yacu, warabishura, wababereye Imana y'ikigongwe, ariko ugahana ibibi byabo. Shemeza Umukama Imana yacu, kubiteye inkoro hasi ku murambi wiwe mweranda. Umukama Imana yacu ni mweranda. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushima Imana. Haleluya, amen. Bana b'Imana, tugeze ku Izaburi ya 99. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo Umukama niwe mwami wa Siyoni. Umukama Imana niwe mwami wa Siyoni, ariko si Siyoni gusa, iriya Siyoni ni Imana. Umukama Imana ni Imana y'isi yose. Akarongo ka mbere kavuga ngo Umukama niwe mwami, ibihugu nibitetemere. Noneho ngo Umukama niwe mwami, ibihugu byose ngo nibitetemere. Ibihugu nubwo hatariko byose, ibihugu nibitetemere, ariko buriya biraza gusiguka neza. Ahangamye mu bakerubini, isi nihinde agashitsi. Haleluya, amen. Biratomoye ngo Imana, Umukama Imana ahangamye mu bakerubini, isi noneho ngo nihinde agashitsi. Kubera iki? Imana niyo nkuru, Imana iri hejuru ya byose. Imana ihangamye mu ijuru mu bakerubini b'abanyamahoro batagira agasemba, kuko Imana irera. Imana nta mbese noneho birumvikana rero n'abamarayika, abakerubini n'abanyamahoro, kuko abamarayika babi Imana yarabirukanye mu ijuru, barakorokanye na Satani. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane no gutsinda abo badayimoni batakaranye na Satani. Kabiri aravuga ngo Umukama ni mukuru muri Siyoni, arengeye ibihugu byose. Ngo Umukama ni mukuru muri Siyoni, arengeye ibihugu byose. Haleluya, amen. Imana, Umukama, ubu yavugira Siyoni, yumva ko muri Siyoni ari Imana yakoreye ibitangaza. Ubwo rero ariko icyo twumva nuko acaza mu ngo Umukama ni mukuru muri Siyoni, arengeye ibihugu byose. Haleluya, amen.
umukama Imana si uwa Siyoni gusa rero arengeye ibihugu byose, kuko noneho ibihugu byose biri mu biganza byiwe, byose Imana niyo yabiremye. Gatatu avuga ngo nibashemeze izina ryawe rikuru riteye akoba, ngo dushemeze izina ry'Imana rikuru riteye akoba. Niyo mpamvu abantu bisi twese twari dukwiye kubaha Imana, tukamenya ati umukama Imana yaraturemye uko ashaka, izina ryiwe turyubahe. Siyo yo kwirirwa turarahira ngo sishaka kurahira, kuko Imana yatubwira ati kintu nikyabaye yego vuga yego, nikyabaye oya vuga oya. Ariko niko ndigisha babandi usanga bariko barakina amafilime, babandi usanga mu byoroshe ngo nukuri kw'Imana, ngo bagaca bazanamwo Yezu bamurahira basubira, ngo bijya bintu bana b'Imana. Umuntu akinisha izina ry'Imana rivuga mu bintu byo gufinata, nukuri naho uri urakina ifilime ukaza kuvuga ngo nukuri kw'Imana, Imana yo mwijuru izobikubaza pe, izobikubaza, kuko kirazira gufinisha izina ry'Imana. Ibiri iravuga ngo inyimba uzi kuri mukuru ivuga ego, nyimba ari oya vuga oya. Rero gufinatisha izina ry'Imana mu byoroshe, haba no mu bikomeye uri kurabesha, nukuri uruzuraraba uwo mwanya uri kuravuga iryo zina ry'Imana, kuko Imana si Zipora, si Maragarita, si Nyabenda, si ba Manweri ariko atari Manweri Yezu Kristu, si ya mazina abantu uko bavuga uko bashatse. Rero dukwiye kwitwararika kubaha izina ry'Imana, gutinya izina sije byanditse aha, nibashemeze izina ryawe rikuru riteye akoba. Izina ry'Imana dukwiye kurishemeza turirimbira Imana niminazwe mu ijuru. Imana nize ninahaza izina ry'Imana uri kurayiririmbira, uri kurashinga ntahe iby'Imana yagukoreye, ingene Imana ari nziza, ingene Imana igira neza. Ariko kuja mu bintu bitagira umutwe n'amaguru ngo uhamagara Imana, wumve ko ni nko gufata imbabura iri kwa makara yacamutse kabisa ukikorera ku mutwe wawe, kuko Bibiliya irabitubuza kirazira gufinisha izina ry'Imana. Rero umuntu kugira bumve ko ari mukuru agacazana izina ry'Imana, tuwibandandirize. Umukama ni mweranda, rero kuko umukama Imana ari mweranda, niyo mpamvu izina ry'Imana tudakwiye kurifinatisha nk'uko duhamagara abana bacu canke ababanyi canke abari bo bose. Hariho n'abantu tubaha mw'isi tudakwiye gucokoza izina. Reka ndababwire, ngaha muri Australia ntushobora kwita umwana Queen canke ngo umwite Princess, oya, kuko abagerageze abagiye baza batabizi babyara abana ngo babishe Princess canke babise ba Queen canke ba King, byabageza kure mpaka bakaja no muri koti kugira ayo mazina bayafute. Rero mu bihugu biteye imbere ntushobora kwita umwana Queen, ushobora kumwita muri ibi bihugu biba bitwagwa n'aba King canke aba Queen, canke ntushobora kwita umwana ngo ni Queen canke ngo ni Princess canke ni King witirira ari amazina y'ibwami. None ko ngaha umuntu atokwita umwana is Queen canke King canke Princess canke Tiara, ngo upfa kufata ayo mazina kukubahiriza amazina y'ibwami, kubera iki twebwe tudashobora kubaha izina ry'Imana? Murumva rero twubaha izina ry'Imana. Haleluya, amen. Ububasha bw'umwami ni ugukunda ingingo, warashinze ubugororotsi, warashinze ubugororotsi. Akarongo ka kane karavuga
ububasha bw'umwami ni ugukunda ingingo, ububasha bw'umwami ni ugukunda ingingo ziri mu kuri. Warashinze ubugororotsi, Imana yo nyene yarashinze kugororoka, itwereka ingene dukwiye kuba kugendera mu kuri no kugenda tugororotse, canke kuvuga ibintu bigororotse atari ibyo kubesha. Ushira ingingo n'ubutungane kwa Yakobo ari we Isirayeli. Imana ngo ishira ingingo n'ubutungane kwa Yakobo ari we Isirayeli. Yakobo murazi imyaka abanyisirayeli babaye muri Egiputa, cyane se muri Egiputi, murabizi nyene bari baracinyijwe, nyene bahangayitse, ariko Imana ikiyereka abo kwa Yakobo, ikiyereka bene Isirayeli, ikabakura muri Egiputa ikoresheje Mose. Kandi ubu naho tukaba tuzi ko na Yesu Kristo azanana muri uyu muryango. Ubwo turabandanya gatanu, shemeza umukama Imana yacu, kubita inkoro hasi ku ndaga y'ibirenge byiwe, umukama ni mweranda. Haleluya. Ariko Mana, aya majambo arakomeye. Bana b'Imana, dukubite inkoro hasi. Abantu tuja no mu masengero, je ugiye mu rusengero hakagera gupfukama, uraraba abantu bapfukama ukibaza none bajya bavuye muhira baje kubaha Imana, baje gusenga, baje kugira gute? Hageze umwanya wo gupfukama baciye bicara. Umuntu akwiye kwicara n'umuntu afise ikibazo cy'amaguru, n'umuntu afise ikibazo cy'ubugwayi, n'umuntu yumva ko mu mubiri bitamworohera kwicara, ariko umwanya wo gupfukama n'ugupfukama, umwanya wo guhagarara n'uguhagarara. Kandi ugaca usanga ibintu by'abantu batinya gupfukama n'abakiri bato. Hari abandi baba bambaye ibirato bibabuza gupfukama, hari abandi baba bambaye impuzu zibabuza gupfukama, ariko abo oni baba bagiye kubonwa, ntibaba bagiye gusenga Imana. Umuntu yagiye gusenga Imana yubahiriza amasengesho, yubahiriza umwanya. Abo abapatiri canke se abapasiteri canke se abayisilamu, mbese uko mu ikanisa canke mu rusengero bariko baragenda, ugende nabo nk'uko porogaramu y'urusengero ipanze. Gatandatu, Musa na Aroni mubahereza nk'uko abiwe. Musa na Aroni mubahereza nk'uko abiwe. Aha rero murazi bya Musa na Aroni, nigeze kuvuga ngene Musa yakuye abanyisirayeli muri Egiputa. Ubwo Musa na Aroni murazi nyene ko bari abantu bakomeye imbere y'Imana yacu. Samuel nawe mubatabaza izina ryiwe. Samuel nawe murazi wa mwana yari yavutse kwa Ana, uko byagenze n'amaherezo ya Samuel nibaza ko benshi murayazi, ariko mwumve ko Samuel uko Imana yamuhamagaye, uko Imana mbese nibyo batubwira ati Samuel nawe mubatabaza izina ryiwe. Baratabaza umukama nawe akabishura, ngo baratabaza umukama nawe akabishura. Murazi ko Samuel abantu bajya ba Dawudi bose baragenda kwa Samuel akabahezerera canke akababwirira Imana ibintu nk'ibyo. Indwi, yaba yagira ari mu nkingi y'igicu. Ngo yaba yagira ari mu nkingi y'igicu. Aha dusha tugarukana Aroni na Musa ari igihe bariko barava muri Egiputa, nabo barazigamye amategeko yiwe hamwe n'amateka yari yabahaye. Yaba yagira ari mu nkingi y'igicu. Imana iriko irakura abanyisirayeli muri Egiputa, uko Imana yaba yagira iri mu nkingi y'igicu. Nabo barazigamye amategeko yiwe, ngo nabo barazigamye amategeko y'Imana hamwe n'amateka yari yabahaye. Ngo hamwe n'amateka yari yabahaye, ego nubwo bagiye bayazigama, ariko mwibuke ko
hari n'igihe aya mbere Musa yanayamenye kubera ishavu ry'aba banyisirayeli ingene bari babaje ibishushanyo n'ibindi ibintu nk'ibyo, ariko ajya amategeko y'Imana n'ubu aracyahari ararinzwe, kandi ayo mategeko y'Imana n'ubu turayubaha. 8 Mukama Mana yacu warabishura, ngo Mukama Imana yarabishura, niko kuri Imana yarishura abanyisirayeli, kuko murazi yuko bagezaho bibagora no kwambuka, mugabo Imana ikabwira Musa ramvura inkoni yawe, hanyuma abanyisirayeli bakambuka. Wababereye Imana y'ikigongwe, ariko ugahana ibibi byabo. Ngo Imana yarababereye Imana y'ikigongwe, ariko ngo yarahana ibibi byabo. Yego, n'uyu munsi Imana irahana ibibi byacu. Imana ni nyakigongwe. N'ubu baratubwiye ngo Imana yarabishura, yarabakunda, yarabagirira neza, mugabo Imana iranga ikibi ngo yarahana ibibi byabo. N'uyu munsi rero ingorane n'ibibazo turimo mu isi ni kubera ingorane abana b'abantu twebwe nyene twikwegera. Imana rero yarabibahanira, n'ubu kandi Imana irahana ibibi turiko turikoza. Imana yo mu ijuru idutabare cyane, iduhe no kubitahura cyane, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze igira imbabazi, gumisuka imbabazi ngaha ku isi, ahandi hoho ugwega abana b'abantu tugeze ku gwego Imana yona zigize isi, ariko Imana ni nyembabazi. Nyimba hakiriho 2-3 bakiri mu isi bameze neza, nugukomeza musenge cyane dukomeze dusenge, Imana biratwihanganiye, ariko amahirwe dufise Yezu yaramaze kubambwa, kandi yaramaze kudusezeranira ko abazumirako azoza kutujana. Haleluya, amen. Akarongo k'icenda ariko kanyuma kavuga ngo shemeza Umukama Imana yacu. Haleluya, amen. Shemeza Umukama Imana yacu, Imana yawe, Imana yanje, Imana yacu kubayubaha bose. Twibukanye hariho abatubaha Imana, abana b'Imana nk'ubu ko mubona ibyateye noneho babishize ku mugaragaro neza, bariko barasasabiriza uwo ari we wese bigora kuvyara, uwo ari we wese adashaka gutwara inda, naze umwana inda yiwe ayitwarire bayishire muri mashini. Ibyo ndaza kubivuga mu zindi nyigisho za gukurikizako, kandi nzoberekana amavideo y'ingene biriko biragenda. None abana b'Imana, abo bantu barubaha Imana? Oya, shemeza Umukama Imana yacu, dusemeze Umukama Imana. Kubita inkora hasi ku murambi wiwe mweranda, kubita inkoro hasi ku murambi wiwe mweranda. Umurambi w'Imana mweranda n'uyuhe bana b'Imana? Ntabwo ari kuja ku musozi gusengerayo, ntabwo ari kuja hari ku murambi mweranda. Aha jewe abari kuri YouTube babona iyi video, kandi n'abatari kuri YouTube video yo bashatse kuyugurura barayugurura bakayibona. Rero gupfukama ni jewe n'umuryango wanje dusengera ngaha nyene. Gupfukama hari n'igihe je nidarambararira hasi, kubera jewe ndafise ikibazo mu ivi cy'ukuguru, sishobora gupfukama umwanya munini. Mugabo hari igihe ca niryamira nkarambika inda, nkasenga narambaraye imbere y'Imana ku birenge by'Imana. Ariko mu isengero ndapfukama, hariho hose ndapfukama. Iyo mbona ari kuko iyo nibere ngaha muhira vuga ati nisanzure ndije nyene cyane ndi kumwe n'abana banje, mbafise umwanya munini mwiza ukwiye wo gusenga, nkumva ko ikiri ku mutima cyururutse, bitandukanye no kuja mu isengero kumara yisa imwe cyangwa iminota 50 cyangwa guhurira mu bandi gutyo. Wewe muntu rero
ibiriya tuvoma ku rusengero ni byiza, ariko muhiri wawe na Bibiliya yawe cyane n'ikindi gitabo kijanye n'ijambo ry'Imana, agatabo k'abakristo, ibindi bitabo nama numva abo tudasangiye idini bavuga ati igitabo kiniki igitabo kiniki. Bijya bitabo biradufasha kugira ngo tuzirikane ijambo ry'Imana, twubaha Imana. Rero ca bugufi, nimba unagwaye icara kubera Imana, naho uri mu gitanda na ukusenga Imana kose. Mugabo ndakwinginze ukomeye, fata umwanya upfukame. Niwumva urushe gupfukama icara, niwumva urushe kwicara ryama. Uko biri kose mu mutima wawe Imana irikiraraba ati uyu muntu yaje imbere yanje n'umutima wiwe wose. Haleluya, amen. Bana b'Imana, twubaha Imana. Haravuga ngo kubita inkoro hasi ku murambi w'Imana mweranda, ku murambi w'Imana mweranda. Naha mu nzu yanje, ni ngaho muhiri wawe, nahari hose wogenda ukumva kutuje, n'abajya bagenda mu misozi cyangwa mu gahinga babumva biyumvira ati ndagiye ahantu ngenda gutuza nkasenga, ariko tari bya bindi byo kuja mu kavuyo nyene gusange hari ababigize akavuyo. Wowe wumve ko uri kumwe n'Imana. Haleluya. Hanyuma kandi ni kuja mu rusengero n'abandi bakristo, ugapfukama ukifatanya n'abandi gusenga Imana. Pfukama, kubita inkoro hasi, cira bugufi Imana. Sikuja guhagarara imbere y'Imana, Mana ndagerera imbere yawe umbone. Twibukanye sinibuka muri Bibiliya hariho, ariko hamwe wa mufarizayo n'umutatoza kori bagenda gusenga, umwe ati jewe ndagushima ko wampezagiye, warampaye biriya, none rero simeze nk'uriya nk'umutoza kori ameze uku n'uku n'uku. Ubundi nawe aragenda aravuga ati Mana jewe ndi umunyabyaha, naracumuye, yikubita mu gatuntu gatatu, ibintu nk'ibyo. Rero tuze twubaha Imana mu guca bugufi, mu gusenga by'ukuri bivuye ku mutima, twumva ko turi kumwe n'Imana by'ukuri. Haleluya, amen. Umukama Imana yacu ni mweranda, umukama Imana yacu ni mweranda imyaka yose umukama Imana ni mweranda. Nshuti zanje, twubaha Imana nayo izokomeza itugirire neza. Hanyuma ndangije ndabipfuriza umwaka mushasha mwiza, ndanababwira muri benshi cyane mwandugikiye ama message, muri benshi cyane kandi sishobora kuyishura yose kweri. Gusa ni kubera benshi mwanyipfurije umwaka mushasha mwiza, nzowuronke mu migisha, kandi ndababwire n'ukuri mwarampezagiye. nane ndashima Imana yo mwijuru, kuko kuno kuri itariki imwe, kuri bonane nyene itariki imwe yinjiye, inka yanje yaciye ivyara kuri bonane nyene ku masaha nyene barambwiye, numva biranezereye. Inka yanje rero yaravyaye, abanyipfurije ngo nzempora n'amata ku ruhimbi. Nukuri umukama yarabikoze, kandi ndumva nayo mata ntabwo rimwe na rimwe sindanywa jenyene, hari n'igihe dusangira n'abandi. Mwarakoze kunyipfurije imigisha, nanje narashimiye Imana kuko ninjiye umwaka wa 2023 neza. Imana kweri nukuri muri benshi mwaranyipfurije umwaka mwiza, mwarambwiye ko munkunda, kandi nanje ndabakunda kweri, ndabakunda. Numva ko abantu bose mbasaba Imana kugira abantu bose ndabakunde, dukundane. Haleluya. Kandi tuze duhurire mu bwami bw'ijuru. Muhezagigwe abo ntarishura canke abo ntarabye, suko ntashaka kuraba, ariko muri benshi nk'ubu ngize telefone nkabereka ama message arimwo, nukuri yagiye nugurura nkaraba nyene, ariko yose nzoza ndaraba. Ariko ibyo mwanyipfurije byose nanje ndabasengera Imana izobagirire nk'uko nanje mwabinyipfurije.
mwarahezagiwe n'Imana murakoze. Ku izina rya Data, rya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.